N'iryari umugore yari umwizigirwa mu rugo, umwizero ukavuga ati jewe madame wiwanje kweri ndamwizeye, nta ngeso mbi ajamwo, ndamwizeye cane, ariko buke buke akazisanga yagiye mwa za ngeso mbi. N'iryari biba bivuye kuki? Murakoze kutubaza ico kibazo. Isi harya isi ntihinduka, n'abantu bayihindura. Burya rero abantu wana ngaha narakubwiye yuko hari abo bita umuzamu w'igitsina, hariho n'abahigi b'igitsina. Rero abo bahigi b'igitsina uko babigenza kugira bahindure umuntu, ubajije ati n'iryari umugore yahoze ari umwizigirwa atahora arenga ibigo, biteba bigashika akarenga ibigo, akisanga muri za ngeso. Ni harya uzobona abahigi b'igitsina baragerageza bagaca ku muntu baba bazi uwo mugore, umugore bamaze gushikira. Uwo mugore rero bakateba bakamumenekera yuko bashaka nanaka. Rero uzokwamubona mu karitiye ububayemwo hariho umugore akora ubukomisiyoneri bwo kudandaza abandi bagore canke abandi bakobwa, ntabadandaze direct ababwira ko ari byo kazi akora. Araza akagira umugore wawe umugenzi, canke umugore wa naka akamugira umugenzi. Kumbure wanashaka kubera wa muntu yamumutuma aba yaramuhaye ico no kwita frais de mission. Uriya mugore rero aca atangura kumuhereza bimwe we wa mugabo atanamuhereza muhira, akamwereka yuko uwo mugore yaboshwe. Agatangura kumugurira amaragu, amajare, inzoga, akaca amureka agataha ataca mubwiye. Kabiri gatatu kane azoteba amwereke yuko vya bintu yahabwa hari ahantu biva. Ambwira ati hawe nk'ubuga wo kwigenga ubuntu zogenda uko, bigaca bimera nka yamfashanyo y'abazungu, barayikumenyereza. Wamaze kuyimenyera bakubwira uzokumve ngo baragutegetse n'ivyo ukora birenga ku bushobozi bwawe, kuko nabikubwiye abazungu baragutegeka ibintu wewe dufate wategekanije miliyoni 10 tugira 15, izo 5 tuzoziguha bakazitangamo akazi. No kuvuga rero uwo muntu arabanza akamenyereza umugore wawe ibintu wewe atavyo wigeze umuha, we nta n'ivyo uzi ko biriko biraba. Amumenyereza dufate amaragu, amajare, inkoko, utuyoga, akamumenyereza gusohokana mu bandi, gutera inkuru mu bandi, kandi uburyo buhari. Hazogera rero igihe azoca amubwira ati none ga muntu nuko bigenda uko, kwaza yarabimenyereye arahikura aho hantu. Yegemera nka twebwe abagabo, umuntu yaramanyize kukumenyereza kukugurira icupa, haragera igihe akubwira tudakoze iki siswa kugusororera, ugasanga wabikoze. Rero n'umugore yahoze ari umwizigirwa arahendwa n'ivyo bintu uba uwo muntu yaramuhaye, akaza gusanga wa muntu yatevye ashikira igitsina. Kumbe ubwa mbere akibijamwo yagira ngo n'ubugenzi busanzwe, ntamenye yuko ahayamuronderako ca gitsina. Yagurishijwe na mugenzi we, kuko nakubwiye ko abo bagore mu makaritiye bose uzokwamusanga bahari. Ukeneye umugore kanaka ukamutuma uyundi, uwo mugore wewe ushobora kuba mwarahejeje canke akakwiyama ati jewe ushaka jewe ntibishoboka, kuko urya mugore w'umukomisiyoneri arashobora kuba wewe uwo muntu ahaye amutuma batigeze baryamana. Hakaba hari umugore avuga ati jewe narafashe ingingo, nzohora mfata ndandaza abandi bagore, mugabo uwo mugore ashaka umugurira irago nanje ukangurira iyindi, ukazosanga mbere kenshi n'umugore atagase arya kundya zigenewe abandi. Wewe uriya mugore kubera vyakunaniye kumushikira mu kanaka yakugoye, uyu mugore yamugushikiriye uzokwama umugurira irago n'urya umugurira iyindi, urya umugurira ijare uyu umugurira iyindi, umugurira inkoko uyu umugurira iyindi, anywa ikiyeri nawe anywa ikindi. No kuvuga kubera wewe vyakunaniye utegerezwa kugwira
ntuze fredo mission zibiri yego iz'ubukomisiyoneri n'iz'uwo muntu akikararonderwa atazi ivyo arimwo yego azoruhuka biguyemwo mu kurya wundi wewe uwahaya umukomisiyoneri abazi ivyo arimwo yego uno munsi kabiri gatatu kane arabigira hama agateba akakubwira ati erega none umugani uri hano ati sopura mu kanya ati akugira iki ni nka yambu ukuboko kuramutse ukundi bijya navyo n'ibindi biramutse ibindi yego akakumvisha neza ko atakibazo ko zaraguze itokwama zibacika ko yaronse umuntu akora hana hafise amahera naho uzogaruka gusanga ugarutse kutangara wa mugore wawe yahoze ari umwizigirwa mu rugo yego karabaye biba byabereye kure biroyemwo uburyo bwinshi cane hajya aho amafaranga ateye amatako biragoye yuko uharokoka yaca amafaranga arivugira nakubwiye ko afise umunwa ushobora kuharokoka byoroshe. None twihweje kw'ivyo bariko uravuga by'ukuntu umugore wawe ashobora kuja mu ngeso mbi akwezwe n'abandi bantu ngaho nyene ni ikihe kintu umugore yokora w'umwizigirwa kugira ngo arinde umugabo wiwe kuja mu ngeso mbi? Ni ikihe kintu yokora umugore? Ikintu yokora ikintu rero umugore yokora kugira atume umugabo wiwe atoja mu bandi bagore ngerageje kubafasha ni ukuvuga inyuma yuko wamenye bimwe umugabo yagushima yagukunze mba hari ivyo yagushimye ivyo yagukundiye gerageza rero wameriyore kakaranga kumwe yagushima bigume biboneka neza yuko woboneka nka kurya ugerageze naho ubusaza bunyaga umugabo ugerageze nimba ari kari agasuku ukagerageza nimba ko ari ibikorwa vyiza nimba warasenga nimba waraja mu bikorwa vy'iterambere akaba yakubona aho ubandanye neza bigaruke yuko ikindi kintu ntuzugire amasoni mu rugo ngo ibi ingo ntavyo nogira ngo ibi ntavyo nomukorera naha ugaruka kubona ingo nyinshi zishobora gusambuka umugore akubajije ati papa naka kano kantu ko tuvyaranye kabura atako wigeze ukora rondera misi yose wamugomba gashasha ubaza umugabo ati ko kera twari muri barundi twese nta kandi kantu k'impinyanyuro gapapa naka gasheri wanje nimba urukundo rutarava kuri wewe ngo ruje ku mwana akiri sheri ati nta kandi kantu wokongerako ubu za WhatsApp zarateye imbere zirashobora kudushikana kure bigatuma ari akantu wewe wari wabonye ugashobora kukereka umukunzi wawe apana ko yoca kwagiriza ngo wakabonye hanze. Hariho baba bishika nkube hariho bishika nyene wigumuye ugatwara ibintu bishasha mu rugo mutabyiyaze nk'ubu we muvyaye gatanu uce utangura kuvuga ngo kare twara dukina umupira uwo hejuru ubu nawe ugaca ugomba gukina uwo hasi canke mwaramukina uwo hasi ugaca ugomba gukina uwo hejuru tuvyaye gatandatu y'umupira ko nahora ndawubona ayo mapase ayo macenguro avuye he ni vyiza yuko babazungu nakubwiye sera ngo abazungu ntibakora bibi gusa ni vyiza guca ugenda ukifashisha ako gafilime nawe uba wari wakabonye hanze ako gafilime karagufasha gati hera abana ni bino bintu bikuntu bimeze hera aba papa naka mama naka muri hariya mu bwami bw'urukundo hajya mu bwami bw'urukundo kamwereka hajya mu telefone atera aba cyangwa kakamurungikira atera abana ni bano bantu kuntu bigira twe byoshoboka ukaburonkeye aho umenera kumbe naho wari umugabo ushobora gusanga no hanze warubizi cyane no mu mama yarasanzwe akazi mukakatinya ukakubwira rero umugore ategeza kwitanga ku buryo bwaho uri umugabo nawo ugenda hanze kubera uzoba ugiye no ku mugore ushobora gusanga nyene ivyo bintu
atanakurenze akamumenya atashikiriza umugabo wawe ngo amusiryohereze urukundo bariko barayaga dufate bari muri Afrika y'Epfo urukundo ntiruze kuryoha nkuko ruryoha muhira umugabo akaguma asanga ahubwo bari muri Afrika y'Epfo n'umugore niho ibirori biryoha agiye hanze agasanga ntibiryoshe bizotuma abona tepo vyoba vyiza nigumiye no mu rugo kanatsinda iyo mwagize muri Afrika y'Epfo mukagira amasiporo menshi biratuma n'umubiri umva ndacite guhaga atari ukuguma umuntu agomba kugira siporo y'umwanya ku mwanya kandi aranaruha bisaba ariko dufate iyo mwe mwakina urukino rw'ibarundi twese hari igihe usanga wifitiye umugabo afise inguvu aca aguma na apeti yo kugira siporo bigatuma aca kugira iyindi siporo akandi kagira kabiri nobwira abagore harya abagore kenshi barateha ipasi abagore abagenzi babo gute naho rero ni ukuvuga nk'uje turashobora kuba uri umugore w'iwanje yego nkagenda ahantu nkashima igitenge yego kiriya gitenge shimwe mba ngomba yuko igihe cyose umugore wanje acambaye nzoca ndamushaka aho rero wa mugore aca agenda agaca agitiza umubanyi canke umugenzi wiwe yego hari igihe ca gitenge gica gitora wa mubanyi usumba uko cahora gitora wewe umugore wanje bwa bushake nari naragiriye umugore wanje nagomba akantu azohora nshituza ahubwo wa mugore wo hirya rero wewe agaca cambarira ku ngidi isumba yayindi yego umubiri wanje ugaca ushitura yego nkaca ngomba kuzoja kuraba mbe kare nahora ngomba kuraba ca gitenge nagura ivyo gifutse indani reka nje kuraba na hariya ivyo gifutse hariya indani nanje ca ngenda kwa wa mugore nkangati wabonye ko umugore wanje ari umugenzi wawe ariko na kiya gitenge yaguhaye nakibashimye ati kiya gitenge muzori mucambarana nakibashimye ni ciza yego kandi hamwe wongirira akantu bana n'umugore wanje aragukunda naci noca nza ndakugurira kareka no kwirwa muratiza yani iriga ha twese turi bamwe yego aba ndagusavye kubera ipasi impaye umugore rero igihe arashobora kuba umugisha wiwe jewe ndamuhaye akacaja kuwungururiza ku wundi nanje ndashobora guca nungururiza kuriya kubera ukuntu vyace bintoke aho nigihe bitambabaje yego rero mw'ico gihe ako kantu abagore barashobora kubona abagabo baca hanze ugasanga wewe umugore agucamwo n'umugenzi wawe gutagucamwo urashobora kuza nk'umugore muhira iwawe mugateramana agusumvya ubushapa turiko turayaga kumbe ugasanga uriko urandehereza yego uko urya mugore w'umugenzi wawe umwe umunyegereza yego birashika nanje nkaca ndamushaka kubera yuko yamaze kubona nanje kubera amaze kubona uwo mugore we wumva twari dusanzwe tumenyeranye kubera harya nakubwiye akantu ka gashasha kama karyoha yego na cane cane akantu kagusa ari ukuntu karyoha yego ngomba nanje kumviriza ugasanga ni wewe wamwegeye yego kubera uwo mugore ugumumuzana umwanya munini umuha ibiyago umunyegereza yego umunyagira umubwira uko ukunda kuriya nawe ariko kuyagira utuntu hari igihe nanye naca nshima yumvise ukuntu mvuga neza uriko urantonesha ngo ce papa naka kweri ngo nibi ngo kwari ngo ntiyikoroga ngo namubwiye ukuntu nawe ugasanga uwo mugore afise urugabo rumugore rumena umutwe wama kwamushwaniye hama hari n'igihe aca atangura bashwanya agaca atabaza twebwe agaca banguko abana akahosha ngo bimeze neza agacaza kabo karice mpanura nanje ca mpanura ashiramo akantu yego none ko kwikwegera ko rega ni nka kurya kw'abazungu abazungu bishitse mu gihugu iwanyu mugashwana mupfa imigambwe canke mupfa ubwoko baca bazaba nabo bakaraba ubwoko bumwe bashigikira kugira ngo bazotwara ubutare bwo mu gihugu c'iwanyu kuko ntasubijuje abazungu baca baza bagashigikira bakaraba ati mbe w'inguvu n'uwaye utagira inguvu n'uwaye baca bashigikira natwe we mu rugo uri umuntu w'umugabo mugabo n'umugore bashwanye uca ugenda ukaraba ugushigikira
ubushigikiye rero hari igihe birangira ukamubona ibigabo ca bishigikira abagore none ko umutabaye ntibamunige ejo ntawe cubate wabonye ejo haza ko nagukijije nagukijije yagomba kuniga turya mugabo wa n'igikoko agaca yumva araruhutse ku mutima agaca yumva kumbe nawe uzobikamisha rero abo bagore urashaka kuba wewe ari we watumye bagucamwo kubera ingendo wagize ku bagore bababanyi ari wo wabasumiye ntuze kubimenya ukazoshiduka ugenda gushapura ngo kumbesha ngo akaza ngaha ngo ndamutiza iki ngo ndamuhibisha ngo n'impuzu zanje yaguma yambarasha ngo simenye ko ashaka umugabo wawe kumbe igihe by'ubwa mbere abigira by'ukuri ntiyashaka umugabo wawe niwe watumye amushaka ahubwo na mugabo wawe yaciye amushaka kubera yuko nawe wagumye umumuronderera umunezereza turamumwegereza hafi kugira ngo amubone kubera igihe cyose wuguruye imbeho irinjira nivyo nakubwiye no mu rugo mukabana nabi umugabo n'umugore harageraho igihe urukundo mwese rubavako umwe afise telefone umugabo agaca afata umwanya wo kwandikira umuhabara wiwe bakayaga umwanya munini umugore nawe agaca arondera umuhabara wiwe akayaga umwanya munini ngatuma rero wewe wumva wose uwundi muntu kubera uwo yagukoroze muryamanye n'umugore akumva yokwemerera uwundi muntu mbere yo kwihimura kubera wewe wamukorotse n'ishavu n'akantu hajya mu ntambara intambara itaguhitanye iraguhitana ubonye ahantu hari intambara n'ibintu bibiri harimo ababironkera nakubwiye abazungu baca baza bati reka tubahereze tubafashe mwumvikane nta kindi kintu baba bariko bararondera n'ubutare ku gihugu mu rugo naho umugore umumama kanaka arashobora kubavuga ati kajya akagore ntigashoboka urakirukana wa mugabo kumbe agomba kuzoca yipendekeza kuri rwa rugabo ruce rukora akazi vyikundanire rumuhuze rwamuhereza ibintu arurire ku ibintu cyangwa umugabo nawe akaza akagumura agaca arondera umugore wawe kubera utashoboye kumufata neza bigaca bikunda akaba aramushikiriza ibintu ico kibazo c'uko umugore ashobora gukwegera uwundi umugore wiwe canke n'umugabo hajya arashobora gutuma umugore wiwe bamushikira bivanye n'ukuntu afata nabi umugore wiwe mu rugo kuko iyo umugore wagumye umubabaza utashobora no kumwihanganira gatoya nawe nyene agatima karagaruka kagataruka kakavuga ati yaba nkikundanye nanaka hari sawa canke kumva yorondera umuntu abibwira kugira yumve ko aruhutse arabibwira umugore mugenzi we ntihagire ikintu biba aribibwiye umugabo rero umugabo wundi ariko yamubwira umugabo akariko abibwira umugabo wundi akunda igitsina agaca abatereka shanzoze kukuremesha kwa kumuremesha rero agaca asanga ahaye amusegeramo agasanga aramutwaye umutima birabaye